bakunzi twamadusanga ijambo ry'Imana mu kigani gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu cete Paulo yandikiye abanyefeso igice ca 6 umurongo wa 10 gushika kwa 20. Abanyefeso igice ca 6 umurongo wa 10 gushika kwa 20 handitswe ngo ibisigaye muremeshezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwe bwinshi. Mwambara ibirwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana tarabinyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abasubasha n'abaganzi isi y'umwiza n'impemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ivyo mwabire ibirwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugoroka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivyo ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza. Kandi hamwe n'ivyo vyose mwabira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabira inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpemu niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpemu ibihe vyose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose musengera abera bose. Kandi nanje nyene musengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose, menyekanishe nshize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi ntumwa yago iboheshejwe umunyororo, sigura ivyabwo nshize amanga nk'uko bimbereye kuvuga. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Bakundwa, twasomye ibirwanishwa vy'umukristo nk'uko Paulo abibarira abanyefeso, abibarira ishengero ryose, kuko ni ijambo ry'Imana ryandikiwe twese. Ku murongo wa 16 amaze kuvuga ivyo birwanishwa vyose n'ibindi yavuze hanyuma, ku murongo wa 16 yasa n'ushimika avuga ngo kandi hamwe n'ivyo vyose mwabire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Imana ishimwe cyane. Yari yavuze ibigwanishwa ariko aravuga ngo hamwe n'ivyo, hejuru y'ivyo. Imana ishimwe. Mukundwa, ijambo ndakuzane niri hamwe n'ivyo vyose wabire inkinzo y'ukwizera, hejuru y'ivyo vyose wabire inkinzo y'ukwizera. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ubarire umutima wawe, ubarire ivyumviro vyawe, wame wiyibutsa, ubarire mwene so, ubarire bene data, ubarire n'undi wese uzogerageza kuremesha mu vy'ukwizera. Kandi hamwe n'ivyo vyose mwabire inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Kubera iki? Iyi ni izimya imyami mubi yose, apana imwe, apana imyami myinshi, imyambi yose. Imana ihabwe icubahiro. Paulo yanditse ibiyisunga ivy'igihe yarimo, igihe c'abaroma. Yaravye umusirikare mu Roma ingene yambaye, araba ingene akenye, araba ibirato yambara, ingofero yambara, icuma gikingira igikiriza, inkinzo, inkota, arabiraba aca avyandikira abakijijwe. Ashimika kuri iki. Kubera iki? Kuko abakristo benshi barakijijwe, bambaye ingofero y'agakiza, bambaye icuma gikingiriza igikiriza c'ukugororoka, barakenyeje ukuri, baragororotse, bagendera mu kuri, barakijijwe, barasenga. Ariko ugasanga baratsinzwe mu buzima babayemo. Kubera iki? Kumwansi arabarungikira imyami y'ugukekeranya, akagushiramo ikintu. Yarabikoze kuri Yesu ngo asanga uri umwana w'Imana. Nta gutinya ngo nuko uri umwana w'Imana, nta gutinya ngo nuko ukijijwe, nta gutinya ngo nuko ugorokera Imana, uri imvuga kuri, uri umuntu yirinda. Araza akakurasa umwami mu vyiyumviro vyawe, umwami w'ugukekeranya, asanga uri umwana w'Imana. Aho nta misi ngahe Yesu yaraje gushingirwa intahe n'ijuru ngo uyu ni umwana wanje nkunda akampimbara. Imana ihabwe icubahiro. Yarabikoze ku bavyeyi bacu ba mbere batarakora icaha, Adamu na Eva. Yegera Eva aramara ngo ni koko Imana yaravuze ngo oya, harya Imana akagutera gukekeranya
igihe uri kuraca mu kugeragezwa, igihe uca mu bugwayi, uca mu bukene, bigatuma bamwe mutangura kuca mu bihe. Yobu yararashwe imyami agorokera Imana ikamushinga intahe. Rero ugumye inkinzo yo kwizera. Inkinzo yo kwizera yaravye ingene bayikora. Abansi ico gingene bagwana mu gihe c'Abaroma, bafata imyami bakayijobeka mu bumara, umuntu agakomereka, naho yimvira ko yokiri gikomere, hagasigara umara bukamwica, canke hagashaho umuriro wakora ku mpuzu zikaka, abantu bagaturirwa n'imiriro. Abandi nabo baca barondera ubuhinga bwo kwikingira inkinzo, bakazambika inshato z'ibikoko bijobetse mu mazi kugira ngo imyami y'umuriro yaza icizima. Ivyo nivyo rero Paulo yisunze, araba inkinzo renge nikora. Ibindi bigwanishwa biguma ku mubiri, ibirato, icuma ikingiriza igikiriza, ingofero y'agakiza. Imana ishimwe cyane. Inkota, ivyo nivyo bibiri, inkota n'inkinzo nivyo byonyene umuntu ashobora guhindukiza. Inkinzo rero ituma wikingira ku gikiriza, ku mutwe, ku birato, ku birenge naho hariho ibirato. Imana ishimwe cyane. Ukoresha inkinzo y'ukwizera, uzimye ivyo mwasagereza gukoresha igihe uri kuragerageza, igihe uremerewe, igihe wahemukiwe n'abandi. Ugumye ukwizera. Abantu benshi barambaza igituma nkunda kwigisha ukwizera, nuko ijambo ry'Imana ryabitomoye ng'umugorotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera. Imana ishimwe cyane. Kandi Yohana aravuga ngo uku niko kunesha kwanesheje isi, nako n'ukwizera kwacu. None data, ugumye kwizera, ugume watura ivy'Imana ivuga, ubarira ivyumviro vyawe. Amajambo tuvuga aragira icakoze, ureke kuguma unumye, wibare nkuko Dawidi ahora yibarira. Mutima wanje himbaza Uhoraho, mutima wanje rema. Imana ihabwe icubahiro. Oh haleluya. Wige kuremesha abandi. Abasirikare b'Abaroma ingene bakora inkinzo y'umwe n'iyuwundi, bayihindura uruhome ikabakingira bose. Ntiwigumizemo amajambo kwizera, uremesha abandi kandi nawe urondera abakuremesha, kuko umwe mu rugendo iyo aguye uwundi aramuvyura. Ibijanye no kwizera ni ibintu bikora muri community. Iri jambo ry'inkinzo y'ukwizera uryongereko. Paulo aravuga ngo hamwe n'ivyo vyose, mu Kirundi aravuga ngo hamwe n'ivyo vyose, ivyo amaze gukora ufata inkinzo. Mu Kinyarwanda aravuga ngo ikigeretse kuri ibyo byose. Mu Giswahili aravuga ngo zaidi ya yote. Mu Gifaransa aravuga ngo prenez par-dessus tout cela. Hallelujah, le bouclier de la foi. Mu Congereza muri verse imwe aravuga ngo in addition to all this, canke above all, taking the shield of faith. Mwene data, ufate inkinzo, uzimye imyami yose y'umwasi. Imana iguhezagire, ugumye kwizera, ugume watura ukwizera ku gihugu cawe, ku muryango wawe, ku bavukanyi bawe, ku bakurongoye, kubukuriye, ku bana, ku bavyeyi, ku vyawe no kubawe. Uragahezagirwa n'uwaguhamagaye. Ugume mu kwizera. Urakoze kudutega yombi.